jewe Nkurunziza Olivier umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza y'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana naryo sangira ijambo n'abo dusangiye ibanga yo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Iyo niyo ndahiro yanjye. Aramabanga hambaye kubera gutwara umugambwe w'abadasigana ni umugambwe ubwa mbere tugerezwa kugenda wiyubara kuko nta wundi tugenda twisunga atari ikirenge c'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ni umugambwe warongoye iki gihugu, ni umugambwe ufise byinshi uvugwa ko kandi ubazwa, ibyo byose usanga ata wundi abibazwa ari umukuru w'umugambwe. Urumva ko ari ukugenda ninengesera, ariko kandi n'umugambwe utegerezwa kugira ijunja n'ijambo mu gihugu. Inyuma y'amatora y'ibihumbi 2025 mwabonye ko basubiye kwemeza ko tuja mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyo byose bitegerezwa kuja ku mukuru w'umugambwe naho nyene mu guhiganwa, afasha uhiganwa kugira ngo yiruke mu gihugu cyose. N'amabanga rero atorosha ariko ahimbaye n'ahahambaye. Tuzogerageza tugamburuke, turazi umugambwe bizonyorohera kuko abadasigana ubu ndabazi, mwabonye abagorana badakurikije itegeko na rimwe canke ubu canke uriya, ariko abo bose tuzogerageza kubumviriza, ariko kandi n'uguhana kugira ngo umugambwe ugume ujija ku rutonde atawugendera ku wundi. Umugambwe w'abadasigana ukorera habona, duhamagara abantu twabishize ku mbuga ngurukana bumenyi, ahandi turafisa imigwi aho duhurira n'abadasigana, ivyo byose twarabimenyesheje. None murabona iyo abantu bitoza ari benshi nka kurya, barafise ingingo bategerezwa gusinya zo kubahana, kandi si twe twenyene no matora y'igihugu turafise ico bita code de conduite tugenda twubahiriza. Iyo rero wewe utabisinye ukanka, uvuze uti sinshaka kwitoza, abarya bahanse nabataje gusinya, nabataje kugira bemere, na burya bari bafise umugambi. Mwumvise ibiciye ku marezo sociaux bavuga ko bakuye umugambi, umukuru w'umugambi turi mu ikoraniro kaminuza. Iryo ni kosa rihanwa igihe abagize ikoraniro kaminuza ukaba uri kuravuga ngo komite centrale kandi aribo bayigize n'abandi, wewe ukacuja ku maradiyo n'ahandi ugashikiriza ivyo bintu, ni kosa ribi rihagano kandi ukacuza ngo ushaka guhigana uwo mugambwe ko barakajagari. Akari kabuze twagahejeje. Murabona amategeko ya komite agenga umugambwe avuga yuko abaza mu ikoraniro kaminuza arabatowe mu ikoraniro nkuno munsi. Igihe rero twe dutogwa mu bihumbi 2021 abatunywana ntibari bwaze, no kuvuga naye amategeko avuga yuko utora aba ari uwo mu ikoraniro kaminuza ya 2021 komite centrale yihejeje. Hanyuma aba twarabiganiriye bari babizi, nico gituma bari barindiriye kuno munsi tugenda tubashize mu nzego shasha. Mwumvise tubashira muri conseil supérieur, mwumvise ko twabashize muri comité centrale nshasha, mwumvise ko twabashize muri biro nshingwa bikorwa. Ubu nta gafashi, nico gituma navuze nti umugambi wo kunywana uno munsi twawusozereye. Nta tegeko na rimwe rikubira umuntu wese ho waruri, kuko dutoye amategeko, dutoye byose turi kumwe. Ubu rero mu makomine, mu ntara n'ibindi tuzaba turi kumwe, nta ntambara.
uwo mugwi ntese namenye witirirwa jewe mu mugambwe w'abadasigana ndawita ko ari uwabagize akajagari nivyo nibaza sinzi ko mwe mwaba muzi izina iyo haba hariho abo bitirira twobimenye ariko ntabo byo kwitirira n'umugwi w'abantu batera akajagari tutaba tuzi abo batumye nico gituma mwabonye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yafashe ingingo ko tubahagarika tukabafuta mu mugambwe imyaka 5 kugira dukurikirana ivyabo kuko abantu bagira ibintu nkabirya n'abantu baba batari abanyamugambwe ari abandi bafise ibindi ngendo mbi yo gusuzugura ikoraniro kaminuza kuko ikoraniro kaminuza iyo baba bafise ababo babakurikira iri koraniro kaminuza ryose ryaca rihaguruka rikabakurikira mugabo mwabonye abagiye ikoraniro kaminuza ryagumya aha kuko twababonye nk'agahabwa ko ari abantu rero ikoraniro kaminuza iyo turi mu ikoraniro kaminuza nta kindi kiba kiriho nta majambo dutangamwo ni ugutora cyangwa mukareka kuko ikoraniro kaminuza rijejwe gutora canke rigahakana iyo rero uvuze ikintu ikoraniro kaminuza rikaguhakanira ucugenda mu mugambwe w'abadasigana kurushwa canke gutsinda bitwigira tubishira inyuma ivyo byose ugiye mu matora murajana ariko nico gituma yakivuze ku kazi kw'abantu benshi bagira ubwoba iyo barushijwe ariko umugambwe w'abadasigana tugiye mu matora tutavuze ko tugiye kurushwa ahubwo ico yashimikiye ko kandi gikomeye mukwiye gufata nuko twifuza ko amatora yotegurwa neza mu muco gusumba y'ibihumbi 2025 aho umugambwe w'abadasigana utsindwa ntagora mugabo bigaba mu muco n'abantu batarenga bangahe mwababonye bamwe turabazi abane tuzi intumbero zabo tuzogerageza tubumvirize ariko nko witwanje borekaniye Serge namumviza avuga ibintu bidashoboka ku maradiyo bidashoboka ariko ko mwabonye ibikoraniro kaminuza ryagiye rimuhaniye uko umuntu agira ibintu nk'ivyo ntushobora kurongora umugambwe uri umubeshi ushobora kubesha amakungugo naka turamukuye ikoraniro kaminuza ryicaye riko rirakora yatacu yavuga ubesheye indongozi n'abandi rero benshi ayiranyibutse stani bagize akajagari gadashoboka kuko indongozi muri komisiyo iri kwiravuga rushobora kuvuga ngo ndahakanye mu gihe uziko wewe mu gihe abantu bahamagara abantu ngo nibaze gusinya wemeze kuzoja mu matora nibigira ukanka ucuza kugira ngo uteri gorane ivyo rero nibisanzwe umugambwe w'abadasigana abantu babitorera ishusho bwa mbere kandi hari abantu ha mu runtu runtu muri abo basohowe bari amabanga bari mu mabanga y'igihugu basohotse mbega nimba batanze n'umugambi ukona uyu munsi tukakwaza cyasubizwa kandi hari ivyo amabanga y'igihugu atangwa n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu niyo yabona ku kazi babigira neza akabashimira twende tuzozamugira mugabo nawe ngira yabonye yuko ataca afise mu bafise kuko wigenza uko ukigenza nabi umugambwe ukigenza nabi imbere y'icegera c'umukuru w'igihugu uri umuntu atacu kimaze vyatubabaje kuba twararutse abantu nkabo mu mabanga y'igihugu menga harababona yuko umugambwe uri ku butegetsi na ipona basa nkaho menga batwara baganira bari mu biganiro ariko muri no minsi urabona umenga ipona irafise urundi ruhande irimwo ivuga iti ibi ntitubihuriza ko n'ubutegetsi canke n'umugambwe uri ku butegetsi ntimukiri mu baganira bashira hamwe canke hari ikibazo ki umugambwe w'abadasigana ntiwigera ureka gufasha igihugu ari byo kubaka igihugu by'amahoro by'umutekano ibintu byose twama tuganira n'inzego z'igihugu uko turi mu gihugu ariko ikitagenze neza nitureka kubwira ubutegetsi ko bitagenda neza nico bigiturire nico gituma rero ntawo wovuga ngo aba bantu ntibaganira neza uwari we wese azorongora igihugu natwara ibintu neza ntizoreka kumukebura
ariko kandi navyo niba bivuga ko mutaganira neza ahubwo ubumubwira aho bitagenda neza. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Hari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri. Hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye Ku bisata bitandukanye arivyo informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de télécommunication. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media.